ama situation ico gihe ingene babayeho bya ibintu bigoye kumva umuntu afite izina y'ikirundi kuko nawe nibuka nawe yarahinduye kuri byari bigoye kubera ko mutari mu gukora hari izo zintambara façon sécuritaire ntibyakunda yuko izina ry'ikirundi wasanga umengo baragucyoza ntibifata canke babafunga ibibazo byinshi cyane niyo byatumye amazina yacu kumbura yahinduka bisanzwe jewe ukuririmba c'est la vie ubwa mbere ndabidefinisa mu ntumbero zibiri ya mbere nuko umuntu wese abaho kwisi est égal la musique yego bon je ndabitahuye twenyine tuko tuvuga ngaha je ndabiharura ko dusample kuko je ndibaza turayifise none ngaho kuraririmba numva ko urumva ko ufise ampli quelque part ije riko risohoka rivayi riko riva munda muka rigaca mu muhogo yego nuko rero oh baba umenipenda kwanza oh baba kabla sija kujua upendo wako wanifanya nikusifu upendo wako wanituma nikuabudu. Ndabaramukije cyane kwa abantu bose arabiganira bya Siren Vibes TV ko turazi ku TV ni menshi mbwara abantu usanga baracaguye bakaba bayikunda cacago bayiraba hamwe n'izindi nawe nyine rimwe muzo baraba turabaramukije aho muri ho muherere nibaza ko meze neza aho muri twe tumeze neza aha umukozi w'Imana uyu munsi ni umuririmbyi akaba yitwa Prince Tuombe nibaza ko abantu baciye bamenye bumvise igezina hano turi uyu munsi tuganira afite indirimbo shasha niyo ngira tubwire ko tubwire na byinshi kuri we no kuri kuvyakora ndamuramutse ndamuhekaze ariko kandi turavanga indimi isigaye mparaye kuvanga indimi igiswahili kirundi bivanye n'ururimi rw'abworohero mu mutumire nukorohereza umutungo ashobora kwiexprima neza umeze neza yego ndashima amakuru y'imisi myinshi tutumva Prince Tuombe wari mu biki je novuga ko nari mu bintu byinshi cyane gose ngabo byose birajyanye na carrière yacu buririnzi umva ariyo plan twagize y'umwaka biboneka yuko bijyanye n'ibihe turimo bya covid byashobotse ko tubikora byose mugabo bike twabikoze kandi twatangiye no kubisohora uvuze covid turatse ko covid yarishe ibikorwa bimwe by'abantu benshi abandi nabo barabandangije ntaco yigeze bagira donc wewe nka Prince canka nk'ukuntu mukora ari kintu covid yigeze yononya muri mu by'umusango mukora ego ni kubera ariyo plan twagize y'umwaka wose ntiyakunze ko ntibyari gukunda kuko kenshi abantu bari perturbe cyane n'ibihe turimo arigiye twasa n'abantu bitakunda yuko tugira ama projet cyangwa ama concert cyangwa ibintu kanaka kumva yo gutinya kuko cyari ikintu giteye ubwoba kigitangura ego mu gihe umaze uri kurakora muziki bon d'abord nabanje tukagire ko mugabo sinagwa mwanya kugira ngo ku bantu batazi Prince Tuombe bashaka kumumenya wobibwira mu majambo makeya jewe nitwa Prince Tuombe ando muririmbyi ngaho bacu mu Burundi natangiye kuririmbira ngaho mu Burundi muri 2004 natangiye karikire mu carrière yanje mu Burundi mugabo imbere yo kuza ngaho mu Burundi nari mu kindi gihugu aho navukiye ni muri Kongo naho natanguye neza na neza nibuka neza ni mu 1909 kugira kuririmba yego nico giheje muri 1909 bon 1909 nari mfite imyaka simara ko nabyibuka neza irashika muri 10 irenga so kuko ico gihe nari muri 6e primaire
ico nibuka waririmba bimwe vya Sunday school by'abantu bose canke apana Sunday school twari dufise band y'abaririnzi mugabo apana abantu bakuze nyene déjà urumva umwana akiri muri 6e primaire uravyumva ukiri watakuja muri band uri muri 6e primaire ego ico gihe wararirimba mwaririmba mu masire nka yahe waririmba gospel nyene canke ico gihe je natanguye ndi gospel kuko neza na neza je nibuka ndiko ndafrequente Sunday school ndirimba muri Sunday school mfite imyaka 7 wari ufite imyaka 7 ego wagiye mu Sunday school tevye je nagutaha ngira ngo sikuvuga ko nagiye muri Sunday school ntevye niho natangura rero kwiruka inyuma y'ibintu by'uburirimbyi bukebuke nkera umwana ego uco gihe wari muri Congo usanga utari umurundi bisanzwe genda umurundi yavukiye muri Congo ko rafite umuntu yumvise izina ryawe Tuombe toma n'igiswahili dusenge yaba bavuga ati yaba ari umurundi yaje yitwa dusenge canke bon amazina kugira abe igiswahili kumbure biravana n'ahantu twari turi canke nibibazo twari turimo ico gihe ntivyakunze yuko tugira amazina y'ikirundi barakubwiye histoire y'amazina yawe ahantu yavuye mu bisanzwe je ico nibuka ico nzi papa yahunze muri septande ava mu Burundi akiri umujene umunyagitega w'igishubi ashitse muri Congo ararongora urumva twe tuvukira muri Congo mugabo ama situation ico gihe ingene babayeho bya ibintu bigoye kumva umuntu afite izina y'ikirundi kuko nawe nibuka nawe yarahinduye ko byari bigoye kubera ko mutari mu hari izo zintambara façon sécuritaire ntibyakunda yuko izina ry'ikirundi wasanga umengo baragutyoza ntibifata canke babafunga ibibazo byinshi cyane niyo byatumye amazina yacu kumbura ahinduka twa uca witwa Tuombe kuba witwa Tuombe ubunye nta ntibikwaffecta Jean ko kuntu arashaka kubaza ati umurundi canke ego abantu kuko yose ndazi ko abantu bose bazi histoire yawe ko byavuye ngaho ni bake bayizi kandi biraffecta nkishika nga je nashitse nga niga muri 10e muri 10e naronde tura ya wavuga iki Igiswahili niringana Igiswahili niringana ntayo nzi yenzi Igiswahili ubu Kirundi sava ndavyumva ahubwo naragize ubwoba mvuga ati ntaza gushobora Kirundi mugano umengo urukura kindusha sinokurusha kame turagerageza hama tukavuga Igiswahili un peu français l'anglais aussi turagerageza mugabo cyane cyari Igiswahili so gushika ngaho mu Burundi muri 2004 ntivyari byoroshe kuko wasanga yuko sabantu bose bashoboye gutahura kumva ko uri umurundi kuko babona yuko uri umu étranger uvuye quelque part byasaba kubumvisha kugira babitaho n'ubwo hari abandi bazi yuko je ndi mukongomani antiko udushobora kugira baje kuraba ikiganiro kugira bumve exactement histoire yawe bazogenda babitahura buke ego tuje kuri carrière ya musical watanga kurimba ufise mu myaka musi ya 10 myaka 7 ni mike cyane ukurinze ukiri kuraririmba kuririmba ibiraro bishiko cyumvira ko hazogera igihe ukaba kuririmba canke umva ko kuririmba c'est la vie n'ubuzima bwawe bisanzwe jewe ukuririmba c'est la vie ubwa mbere ndabidefinisa mu ntumbero zibiri ya mbere nuko umuntu wese abaho kwisi etegal la musique ego bon just ndabitahuye Imana igihe yaremye umuntu mu bintu bya mbere yakoze hari amason musical yashize mu muntu kumenya abantu badakunda umuziki batanawumviriza bon kukunda bivana n'umuntu wese ingene yiyumvamo ikintu kuko twese nitwo baba president cyangwa aba pasteur muga ari abandi bantu usanga umuziki uri muri bo muga icyo nzi jewe umuntu wese arafise ama sound musical muri we sasa utagize development yavyo biguma muri wewe muga abandi bagerageza kubidevelopa birakunda rero kuri jewe so uzisanga hose umuyaga ibyatsi amabuye twenyine tuko tuvuga ngaha je ndabiharura yuko dusampli kuko je ndibaza turayifise none ngaho kuraririmba numva ko
urumva ko ufise ampliquer quelque part ijwi riko risohoka rivayi riko riva munda rigaca mu muhogo yego nuko rero donc umuntu wese arafise musique muri we no kuri wowe kuvuga niyo mpamvu nka jewe nawe umbwira ndirimbe kuva mu gatondo gushaka ku mugoroba ndashoboye kuririmba ama melody atandukanye kuva mu gatondo gushaka ku mugoroba kandi bidasa kubera biruzuye muri jewe so ico ni cyambere gituma jewe niyumvira yuko umuziki si ikintu je nshoboye guheba kandi n'Imana iradusaba cyane ko tuyikorera muri ubu buryo birakunda satani nivyo yakora yahora mu ijuru jusqu'à maintenant Imana donc barayihimbaza mu biciye mu kuririmba no gutazira donc ni role y'umuntu wese agomba kuyikora. Icya kabiri umuziki genda umaze imyaka myinshi hari n'ibindi bintu je maze kunguka bivuye mu muziki yico no kivuga imibihe umaze kunguka bivuye biciye mu muziki byinshi gose uretse kuba abantu barakumenye uretse kuba uvugutse abantu bagakizwa ivyo n'ibintu uvuga ko ari ibintu biza ku murongo wa mbere ku bantu bari cyane gospel nibihe bintu bindi umuziki woba umaze kugushikana ko nka Prince Tuombe biciye mu kuririmba je umuziki maze gusohoka mu Burundi cyane kubera umuziki umaze kuvoyager nyene kuri umuziki kuvoyager muri 2017 j'étais à Kampala nafite concert Kampala muri Kenya aussi maze gushikayo mu bikorwa n'umwaka mu ma projet nari mfite projet kujya muri Kenya gukorerayo muri Congo hoho namayo umuziki maze kumpuza n'abantu benshi mu bihugu bitandukanye menshi cyane kandi kubera gukunda umuziki mfite studio ya production audio kandi kwiraguka mu buryo bushimishije ndazi mu mwaka uza bizogenda neza cyane so ni byinshi je no vuga mugabo kangeze ngaho kwanza bon turumva ko umuziki maze gushikana ku bintu byinshi kunko ivuze mu kubuzima ko wagiyemo nakazi ego abantu kumenyera kenshi Prince mu kuririmba mu Giswahili cyangwa kuririmba n'amastile yandi gikongomani yo gutambisha abantu nizo style uri fort cyane nkaho cyangwa nikora kariza abantu bakubonamo cyane je ndibaza mu bantu batumye ndirimba izo style n'aba fan hari igihe usanga ukoze ikintu abafana bakaryoherwa kurusha so bica bisaba yuko nkora ikintu bakunda muga ndija mu mastile je nkunda cyane hariho ma African style cyane zijya video z'abaloko bakanza zijya ndazikunda gose kandi na image ya Afrika cyane ndayikunda n'izindi ndazikora nka reggae slow n'izindi mfite indirimbo nyinshi nkora mugabo rero wasanga ndija ndi kuri stage ngide za zindi tout le monde est là tout le monde est agité urumva bica bisaba yuko mbandanya kugira bazogume muri mo no mu bantu batambisha abantu cyane mu concert nibaza ko concert irimwo batabahamagaye Prince Tuombe abantu bose bakubindura ko babazi ko bagiye batambe iyo ubonye nko ko batambe indirimbo zawe nihe sentiment ubwira uri imbere kuri stage bon urazi nta kintu cyiza nkuko uri kurakora ikintu ukabona yuko abantu babikunze bavyemeye hari igihe ushoboye kwinjira kuri stage ukaririmba abantu bakura mu artist mu bisanzwe acha yumvira ingene yova kuri iyo stage hari n'abandi baca bagira erere bamuhaye 10 minutes akagira 15 canke 20 ngo kumbure baza kwiratrapa non c'est pas comme ça rero nta kintu cyiza cyambere kibaho uri kuraririmba ukabona feedback nziza kuri public ego reka tuje ku ndirimbo yanshasha before yuko tunayivuga ko sinzi ko wanza kumvisha abantu ko wasohoye indirimbo nshasha tubwire nk'akapera gatoya abatarabimenye basi babimenye baravye kino kiganiro reka ndayiceko gatoya oh baba umenipenda kwanza oh baba kabla sija kujua upendo wako
wanifanya nikusifu upendo wako wanituma nikuabudu. Indirimbo yitwa upendo wako, urukundo rw'Imana. Oh my god. Iri kuri channel yawe, kuri YouTube yawe? No, niri kuri channel yiwanje, kuko ni indirimbo twagize ni collabo n'umugenzi. Iri kuri channel yiwe? Iri kuri channel yiwe. Yitwa Beni Lubunga. Urumva ari muri Etazini. Je ndi ngaha muga n'umusore wacu twarakoranye ngaha cyane. Mu nyuma aronka amahirwe yo kujya muri Amerika. Ego no vugo kuko abantu bose baba ko bararota sauf moi peut-être sinzi mugabo benshi nuko akoze iyo ndirimbo bon yasavye yuko tushoboye kugira na collabo turayitegura neza turayikora rero yasohotse ni audio video. Ego nibaza ko abantu batarayibona bogenda kuyiraba kugira ngo bashobore guheza surtout abantu bakunda imiziki ya gospel cyangwa abantu batarakizwa bagende kugira ngo bashobore ubwiza bw'Imana urukundo rw'Imana. Hallelujah, amen. Nangure go preaching gukorana indirimbo n'umuntu ari hanze imeze gute? Bon ama interview sindiko ndakora bagoma bambaza ico kibazo mengo ntivyoroshe muga kuri jewe biroroshe gute? Bisanzwe je kwa ndafise band kwiye dutanguye gukorana tugira arrangement y'umuziki tutarinze kurondera umuntu hanze. Donc band irakwiye kubikora byose. Iyo band irimo aba producteurs benshi. Je nyene ndi muhinyanyuzi, umubaziste n'umuhinyanyuzi, undi yitwa Lily Ev Pro, ariyo Christian nawe muhinya, donc baruzuyemo n'abarrangeur kandi bakaba les producteurs. Biroroshe rero ku muntu ari hanze turavugana turaba uburyo ingene bigenda hama tukaca dukora beat. Dukoze beat turayikurungikira ukaririmba hajya ukaturungikira amadone tukayakorerako. Afite ibyo bingi bitahora abantu bazi production cyangwa abantu bazi yego cyane kuko ibintu ndakubona shaka ibintu nari baba bigize gute umba utafisa akantu na gato ya kuri production shaka gutanga umuntu byagenze kuri abantu babibaza ko ngira muhura muri studio mugaca muri rimwe duhurira hariya na video twarayikoze uko nyene nawe nyine yakoze ivyo hariya nawe yego ama image cyararungika umva isi yarateye imbere yego biroroshye. Okay, hama tubwire video yakiriwe gute mbega abantu bayakiriye neza nkuko harabakiriza izindi uhora uririmba? Je nabonye abantu bayakiriye neza kuko Paul mu nama views aguma duga cyane kandi ama feedback turayafise nkajya ejo Beni yambwiye ko hari umugenzi we ari Lubumbashi. Donc yarayumvise ari Uvira wari Lubumbashi acara baravugana bariko baraziga mu makorale hariya hose. So urumva yuko feedback iragenda neza. Donc bagira batanguzira mu makorale. Ego batangwe kuririmba mu makorale bayikunze abantu bose. Amakorale yino mbonera atanga nawe nyine kwiye. Ino sindaro nka feedback nimwe muga iyo niyo maze kuronka iyo umuntu ari muri Kongo ahantu bita Lubumbashi ni kure cyane. Ego Uvira wige ni kure? Uvira ni hafi ugeze mu Gatumba ushitse. Abe nayize ngo ni hafi harafatanye. Ego imbere ko turangitse nzi ko hari jambo bobwira nk'abantu bakora Sound Vibes baravye ikiganiro soutien yawe wakeneye ko ni yihe ico wifuza ko bogufasha nikihe canke nihe message utanga nk'umukozi w'Imana kugira ngo utange message yo guheza ikiganiro? Cyane cyane ahantu hose ndiko ndaca nguma niyumvira nkibuka n'ibindi tusigaye twumva ku ma social media abaririmbyi b'abarundi barira bavuga abarundi ni ba supporting umuziki wabo. Rero umuziki wo mu Burundi jewe no muziki nemera cyane. Jewe maze gushika muri Kenya ego bararirimba neza barakora neza. Mu Rwanda, Tanzania, Rwanda, sauf muri Congo. Hajya hose abamizishiye badomina n'abarundi n'abakongomani. Bisigura yuko dufise impano nyinshi cyane kandi zikomeye. Bisaba yuko abarundi rero batahura yuko mu Burundi hari impano.
ari umumama w'umukenya yigeze kuza ngaha mu Burundi acara avuga ashitse mu Burundi ikintu yasanze hariyo spirit ya praise and worship. So ngaha mu Burundi usanga umwana mutoya ashoboye kuvuza ibintu mu cadre ya muziki nawe udashoboye gutahura kwiyumvira umwana none yavyize gute ryari numva ni spirit ni esprit ngaha yo kuvuza yo kuririmba. Turaza ababateri bakomakomeye muri Kenya n'abarundi mu Rwanda amabenda akomeye n'abarundi Kampala c'est la même chose Tanzania hose nuko. So ikintu je no saba abarundi nuko boraba ingene bashobora gusupportinga umuziki mu buryo bubiri. Icyambere nka twebwe abakristo turatanga ubutumwa bwiza mugabo osi umuziki urashoboye gufasha abantu cyangwa abantu kuva muri chômage kuko nakazi ubundi buryo ego na leta mu kurondera ingene ugaruka rushoboye kuronka akazi. Ndibaza umuziki bamenye ingene bashobora kubidevelopa umuziki urashobora kuvamo akazi kandi turabizi tumaze kubibona mu bihugu byinshi bikoreka abantu babeshejweho n'umuziki. Ego rero ikintu saba abarundi ni gusupporting umuziki wacu kandi bawukunde. Ego nibaza ko message abarundi bayumvise aho baherereye aho bari ku isi. Igikuru turafise impano tukaturose abarundi bazi kurimba ariko bapfa ko tubitahura ko dushobora kubashigikira muri akazi kabo. Ko nabo bahapresente image y'igihugu mu makungu. Ego reka ndagushimire Prince. Kandi ndabashimiye gose. Kanshimire n'abantu bose ravye kino kiganiro. Ntaraheze ndabibutse kandi muje kuraba indirimbo yiwe yitwa Upendo wako kuri channel ya Beni Lubunga. Donc niho muza kwisanga mugende mubirabe muhezagirwe. Turabakunda cyane tutosura muganiro kizokurikira ikiinye. Bye bye. Thank you. Siren Vibes TV.